Majira Jean Pete ndasoma kandi. Je FANNY LAVINE cyarangaye kunda suma. FANNY LAVINE je warangaye ko nukuri kwimana mugana don't worry. Mbega we ndabona nturubaka. Nko mu bakinyi b'amareresi ndubundi b'abakobwa. Bakubye ati zana umugore wo twarandi. Bakina amareresi. Yego. Sanye Alvella bro. Bro jewe. Cyumuduga ndawufise man. Wazogira muri vie uzobimaze ya bisi bazobona. Uzanye bisi zanze ko ri bisi. FANNY LAVINE. Uravyumva kwandika? Guys ndamusumbya kwandika. FANNY LAVINE uyu mujama aragusumbya kwandika. Wavyumvise? Appointment. FANNY LAVINE siku. Aba basami bose. Nasa basi bro nawe ndamusumbya kwandika. Ni nk'aba cameraman abahe asumvya gukamera. Wewe uzi? Man. No gwaro pese ukora muri BB narutse. Nagutse. Ngo don. We don. Ninde musazi mu bakinyi b'amareresi? Bamwibagiye. Yo, famba. Bano, yo ndase mukadi. Famba. Musazi. Ati ni Mr. Kiramvu uyu munsi nshitse kwa wa musore muzi yirya yimomora yikuruta yiparatura cyane. Yampamagaye urabona ni ngorane jewe nari nibere no mu bintu vyaje arampamagaye ncevuga ati reka nsimbire iwe murazi umwiryo wiwe yambwiye ati wewe ngo dukore je ndafise projecteur turakora ikiganiro gise neza muta vipi freshman eko kuma wicariye ngaha nyene nk'umugore afise inda none siko bosi uziko no mu bosi jewe kama bosi muto tunajua sasa mwebwe aba bosi waye we bosi wo muri vie Nwe mani wibagiye ko ndi mu diaspora ndake. Mu diaspora wahe hirega wivyo narabimenye. Ubutashe ikiganiro twakoze barakuvumbuye uko utari mu diaspora. Barambwiye uzonyereke visa. Urayifise ngaho nyine. Shaka ndekwereke. Shaka ndekwereke ubunyene mayi. Yego. Je uyizane visa unyereke ngaha. Guys, je umutipe rero. Jaguma miza ngo mavisa. Majubu nyene nogena warayirava je nyene nogena kukwiza nake. Ntayo ufise. Ahubwo mbwira kwanza wamukwa gute wewe ni je nagutumira kunani wamukwa vipi man uca uje umufashe abantu barampanuye tujya mukobwa we ndamukuzaniye wo muterinda je sinerinda man none ukomeye man kirikirikije biro none ukomeye iso none man we kumpamagaye ikitaraganya ugomba umbwira ikimbarira man ngira kubwire yuko nyene ucambe kwanza warambeshe ibintu twavuganye byarakunaniye kwanza none nimba ujya mukobwa waramukeneye mpamahera ndamushira genda kuri irya ndiri ushaka yaguhe ushaka unyene yaguhe yego yambe imbere ya kamera babiboni guys je umutipe no kuri kwimana je oya je abantu turashwana jewe mayeri none umpamagaye ushwanire mani je kuba wampamagaye mijoro je sinkunda umuntu ashwanire basi uzonswanire je je nabwo mugike tuyage fresh nyene ibintu bigende neza ariko mbarira none je ndumva umeko ufise je namfise ngo waragwaye Nari nagwaye kandi kugwana n'ibitse sempre twambaye umubiri urumva nakundi nta no kumbwira basi ndagusangiye mu bitaro basi wewe ntaco nubu polisi hano uraza kwimpa ntaribi inge duheze ikiganiro ndazi uraza kumbarira okay really busy rero twa tugize imisi tutariko turakubona mbe hajya wavuze ngo uri no mu bikorwa by'amafilime bigeze mbo je ndiko ndakora cyane gose kubera nk'ubu ndafise ibikorwa vuba ndafise filime ngiye gukora kandi ni filime zo biryoshye cyane gose zo bimwe abantu batandukanye abastare ya ibintu nk'ivyo kwerisha amatwa nsumira ngo ni mu kuja hanze nivyo guys ndeye kubari ndeye kubari naravyumvise yuko uri mu kuja hanze umpamagaye rero kuyanza guhegeze kuri airport umpamagaye kugihabi guys nuko bibarakubisha kweri ahubwo umuntu ayikubari ko ngira ngende hanze ninde Jiko naje usabye ko je naje gukora ibikorwa je shaka gukora ibikorwa nizosubira mbe ni muri Dubai ni he America bro muri America baba turi kumwe n'umunyamerika yaduherayo makuru bimeze gute ya ni fresh kweri yego FANNY LAVINE mwavuye mubona nako wavuze ko yakugaye FANNY LAVINE yakunyusa FANNY LAVINE man FANNY LAVINE uje nasuye kandi FANNY LAVINE wewe Nekumenga umufutisha FANNY LAVINE mengo hari kindi kintu musanzwe mupfa ugomba kumuresha canke bimeze gute majera Jean Pete ndasoma kandi je FANNY LAVINE cyarangaye kunda suma FANNY LAVINE je warangaye ko nukuri kwimana mugana don't worry nta kibazo na kimwe nekumenga FANNY LAVINE umufutisha je FANNY LAVINE bro je ndasoma kandi je FANNY LAVINE namurondinda mu telefona by phone bro ti bro ni naka shaka dugi kunuku man yaso message ni ivyo bikorwa bagomba mukorane byari bikorwa bwo kuki nashaka dukorane filme bro yakute
filme man nisho vyuma none nimba wagomba umuhamagara uta muri haye rego ni business man namuri anko nabwiye ko ndi diaspora bro nabwiye ko ndi mu diaspora je ndakunyuza amateka cyane gose je nakumo iraye man kandi namwa mu maeho sinamwa mu maeho Fanny Lavine warahomvye maeho Fanny Lavine nukuri we warahomvye na keseri yarahomvye okay munyuma yaho nta wundi muntu mbe wavuze yakugayeko nawe mbe wewe ikibanza uri mu uyu munsi cya filime n'abandi bariko barakina uyu munsi wewe iki kibanza cya kangahe haba mu butunzi haba mu byiki bye Jinoze ko rongera mu kibanza cya mbere ndakisi nagire ko YouTube wanje ni Libis bagine barabi filime niko ndakora ifilime zifise quality zimeze fresh zifise quality cameraman yawe yitwa nde cameraman David Harrison bitakire muto muga abikora cyane gose ego ntagira ibimaje vyafyatu oya man gendo nugenda badike Libis ngasanga hari ku imaje vyafyatu ndamina gucana live ntabwo bafise mayi none ko abandi bafise imiduga Sami afise umuduga wewe urafise imiduga we bro jewe cyumuduga ndawufise man uzogira muri ville uzobimaze ya bisi uzobona uzobona bisi zanze ko ri bisi azoyize wanje ama bisi yawe akora muri ville n'ubugenda n'ubugere muri ville ya muri ville uzobona bisi ukazobona bisi zanze ko ri bisi azori yiwanje yiwawe ya déplacement nayo urayifise yeah man ya déplacement why bro kumaze ibintu byinshi kiramvu we kumaze ibintu byinshi kiramva ari ya déplacement urayifise none ejo tuzi ntizora mwibara bugenda amakuru nikireye ingo no je bra bajene time by time jimba mbani nditeguye fresh manifest y'amati okay ni bande usumvya kwandika film man kamera kuri wa muntu nanga yego Fanny Lavine uravyumva kwandika guys ndamusumbya kwandika Fanny Lavine uyu mujama aragusumbya kwandika wavyumvise appointment Fanny Lavine siku aba basami bose na sabasi bro nawe ndamusumbya kwandika sabasi ndamusumbya kwandika bose bro mu bisanzwe gukina naho gukina maje ndactinga bro gukina ho uri wambe ndactinga vema kwe ndagerageza kwe so bango ndi wa mbere gusa komeze kose vema ndayego none cameraman wawe ni nk'aba cameraman abahe asumvya gukamera wewe uzi no gwaropetse ukora muri BB narutse nagutse ngo don we don Yanamuzi imaje ziwaze oya don ha utamuzi ujya twara mumenye kandi yari yakiriye yuko akora ibimaje vyafyatu baramuzi none nimba rushaka gukamera uryawo shinyijya ko ngara ujya turamuzi baramuzi ujya turamuzi yuko ari fyatu bon niwe ahora kamera na Sami ibimaje vyafyatu turamuzi usana we nubu yari isubiye ko yaraje ubeze neza ubu manager Frank ari karamwigisha mu cinema azokina nyuma ari karakamera uyu munsi ziko zigenda zihinduka bwibuke kwera yaraje gusaba inyigisho mu nyisho media okay sinifyitsa Frank niji pro umwe yakamira intore ntindi ujya kamera Frank niji pro yakameye intore ntindi bari kumera X-ray bam rero mbe hajya yandiyenze ni X-ray niwe yakameye niji pro arete ntumbaze ntavyo nibuka neza gusa mu bakoze arimwe bari babiri niwe rero ari karigisha don kugira ngo nawe aronke image nziza atari zafyatu image zikundwa n'abantu ego ni byiza kweri nawe ne mu misi za don mu mukurikire kuri ndayibagiye ntumbaze guys uri kwimana yazakwibagira wise talent wise girava rayica ari hani kuri talent wise Libis imbere bakusanga kuri Libis nyene ni Libis bro ni Libis man ni Libis yari kina cinema zizo uyu mujama gusa icyo dupubwiye meti man man rega man man je uyu musi mvanga nchore Paul yego kandi imbere ya kamera je sinyene ibintu mbwira ngo inyuma y'ikigani je kugira ndabubwo boss bwawe amumayira ngo mu diaspora aba diaspora mudacora bajya ari mwabaye ba diaspora gute none kiya mudakubatse none iyo Paul cindayigwana ko bivuze je kugira twereka abantu kuri mu diaspora mu diaspora buri Paul rega mu diaspora sima kwango wekani Paul na mera make cyane gose man ni Paul man ntacura urantabura sheke yego ko guys je araminze ubje aramashi no musi kwe kuri konti yawe ufise kwa amafaranga angana iki bro yego wena niwaza ibintu tugende neza kuri konti yawe amahera angana gute mana nashaka kugira ufise basi miliyoni umwe nakibazo miliyoni miliyoni kuri konti yiwe uri nobone ni fresh kweli twabimenye okay mbega we ndabona nturubaka nko mu bakinyi b'amareresi ndundi b'abakobwa bakubye ati zana umugore wo twarande bakira amareresi yego
usanye Alvella yo Alvella bro mbwana acu nta kibazo uti canke nubundi vugiyemwe musanzwe muri birimo neza Alvella kwiri wapi kwiri wagira mbishe papa yego nubu Alvella ugiye kumupropose akakwemera wo vyitwara nko gute too much fresh yego ora n'ibyaje ibibazo gusa kagura ngenda kiri kubitanduko okay bakubwiye ati rero proposa nk'umukobwa utokwirigura aje gupropose akini filime utokwirigura avuga ati juzi no kwirigwa ndagenda wo mu Burundi ninde wo mu Burundi azwi mugabo mani umukobwa nganzi azunga aho bakanyana uje no kwirigura agenda bakanyana kubera iki ngogorove ya bose wapi wapi bavuga isohora abakobwa utopropose ninde nande hari kanyana wamuvuze kanyana na gogorove yego aho niho kwirigura araza kabisa nagambishe yego okay abo bantu bose uba abunenge bafise n'ubuhe duhere kuri kanyana akanenge afise nakahe akanenge bro what meaning akanenge what meaning akanenge c'est-à-dire mvuze amakosa basafise ibintu bitari byiza kuri gusa nyene nk'amakosa kuri abantu bashyize kuri kamera aho akina filime bigira utuntu nyene abiya wapi ifo ke ubase uko ba serious muri kuri kamera siko nkagogorove wariyemera bro nkagogorove wapi kweli okay nibahe ba cameraman uzi ba camera amafilime ariko ataco bimariye yego bakamera amafilime kandi bakavuga ati dukamera isinamu zisa neza gusa ugasanga izo filime ntaco zabahaye my Juno nakubeshe ko jewe abakamera filime ndundi kwinongera mpeshi no gusa umaze kumenya ni don adagiye ibintu poto yewe do wararuvaye nyonzi abandi sinzi kweza nibuke mbega nko muri yasema yawe wewe umuntu wese azoba yagufashije filime muri ransema uzovyitwaramwo gute mano siko nyene ko bifata nyene kabugabo kajya ubusiyazi yego ubereke yuko ko bakwa gukora ko kimeze fresh none ntaco kubijanye n'imicoro ku bantu bazoba bagufashije muri ransema ariko kitege ibyo bintu mimireye yarabahaye amakado ababitwaye neza iyo nibanga ryonje nibanga ryo nk'umu diaspora beno ni mani uzosubira hari yajyari bimeze gute mbo kiramvu nzokubwira Dubai sahano je navuye Burayi harancanga jewe ntararenga kanyaru ni ngorane ntarija mu nda y'indege sisi ndija mu nda y'indege niso none nk'ubu bakubwiye ati ugomba ukore collab n'umuntu runaka w'umukinyi w'amareresi uyu munsi ninde mwokorana collab ukumva ko wishimye man mumva ukorana collab na umve ko nishimye igasori ni gasore kweli wenyine gasore abana bandi Alvella abo bose abo bakanyana nuko kanyana na mponze kurumuga nawe narinja ari inzatsa nawe ni wovuga ati fakuza dufe gufita fakuza dufe gufita Sami ntiwo mwemera ko mukorana Sami man Sami ndamwemera sana bro ya mutipe ameze fresh mbega ninde mukinyi w'amareresi uziyitonda yego mwana mukubariye n'ukuri Sabasi bro Sabasi wavuze ko murusha kwandika era murusha kwandika n'ukuri Sabasi jinda gusha kwandika Sabasi itonda Sabasi bimeze fresh ninde musazi mu bakinyi b'amareresi bamwibagi yo famba bano yo ndase mukadi famba musazi numweho ndasubiye mu famba musazi we nawe uri mu kibanza cya kangahe tugushyire mu basazi cyangwa tugushyire mu bitonda betete babani je kuvuga kuri jewe bantumye umuntu w'umukinyi w'amareresi yimomora yishima ataca amazi ataca afise ntuzana wewe nimbonyo pozo bivuge man woza je kana ubwo mu diaspora man sinabwo mu diaspora reka wowe mu diaspora gusurishima gusa je ega mani ega utishimye mani n'abantu bagira ifo kenyene mugo murishimira ku kintu bafise uco urabizi amurikiye nkuri kiganiro habona ukuri kiramvu guys nkuje kiramvu je yaje ngaha ata projecteur afise uravyumva je ni yaranje byo bwose kugira ngo tugire ibintu bitagaze ese uko iki projecteur ayisangana kiramvu okay witeguriye gufasha iki abantu batarava ko yo baneye
boni no abwira ati nyene bakaza bo ifoke bo baza muri libis filme tukafashanya kaza tukakora nyine imeze neza Wogisho bafashije nyine bye ego abakobwa w'inkuru bafite turari libis no nkambeshwe happy libis urabone kandi urangwa gataha batemu yabiri umucyama we nagataha unywa mani je ambwe ngo nagataha akarambesha ngo je nanywa gataha guys ndakubajije mani je nagataha binywa mani oya mwe kabisa ndabaniza mu maso Mate nanda umucyama nagataha mundabe neza herabe mundabe neza muri kamera akarambesha umugabo okay gira akajambo ko gusozera ikiganiro mbwira abakunzi b'Inyishu Media nta kundi bo abakunzi ba Inyishu Media yashubwiye kubazane wabwiye yangiye koze ibintu bishasha muri libis filme bizogenda neza cyane gose ibintu bitakaze cyane gose hama ndashimye cyane gose mudufashe kugira ama partage kugira ngo ibintu bigende neza ibintu by'iwacu mugabo wavuze ko Samo murusha imodoka nziza Sami man ndawe murusha man nisabwiye ko muri ville vise ama bisi yanze ko libis uzogenda ajya muri ville uzobibona ama bisi yanze ko libis zo imodoka mu majambo make bu industry wifise mu ntoki industry njenje bijanye na film njenje kingorongo yavuze ngo ajaje n'ubu ntiturasubira kumubona iyo yanyiki njenje ngo mumere nkawe sha too much jewe nkazosha ndagusanga bagiye hariya mu bitogo vyatura amatafari bari tuje uje uvuga ko mu diaspora emwe nitagucana right don't hold bro Tubazo mfise ribizi reka nigire inyuma ya cameraman myiza je ndabita biti bya bijana Sinamuzi mu cameraman je afashe cameraman ngo witwa gute Skyly you know Skyly good bro super super Skyly kwesha kandi rero ndaraba ko atafashe image cyafya tujewe cameraman wanje ko tutagendanye ni trepye rero namwibagiye ahora mfata insana muziza subscribe nawe ndabona nawe ntiyinyegangije kandi setting yewe ndabona ni nziza ni fresh cyane kandi asanzwe ari umufotographe asanzwe umufotographe abikora cyane gose n'umushutere banu myifotoza amafoto ugasanga harimo urazi kwifotoza ifoto washaka use neza nka urabona kusanzwe wirabura bagashaka kugira ugasana uyu mupira n'ukuri yari so bamze ni so usanzwe wirabura wewe wisiga mu bitayubwa ku man reka twabahungu man twabahungu nubwo tugenda nubwo kwitira amazi bro ukoga byinyo gatega steki wawe kigera man namanye ko wisize amavuta cyangwa utise amavuta no bro je nari nzi ko bitera isira je man jewe man urazi bro oya reka ni mwijo cameraman ndamukubita tuza je ntiwongera ko jewe ni busy ahira jewe ndumiwe